Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Nyongeko. Ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye inshuti namwe bakunzi ba radio RPA ijwi ry'abanyagihugu ikaze nirwanyu mwebwe mwitavye isango ry'amakuru twabateguriye kuri uyu munsi wa gatandatu turi kwigenekerezo rya kane ruhuma umwaka wa 2023 mu nkundire mbanze ndahere ku ngingo nkuru ashimikiyeko. Bamwe mu banyagihugu muri zone ya Buhayira ikukira komine Murwi intara ya Cibitoke biyamiriza ingendo y'uburongo y'igipolisi ciperereza muri iyo komine aho ngo abambura ibidandazwa byabo akabibasubiza babanje kumushikanira. Domitiano Ndayize yahoze aramutse Burundi asaba umukuru w'igihugu ahari muri kino gihe kubogoza abantu bose bakorera nabi urwego rw'ubutungane, ivyo akabivuga afatiye ku bitigiri by'abapfungwa birenze ibyari bitekanijwe n'amategeko kandi hari abarangije ibihano bari baraciriwe. Nayo mu gisagara ca Gitega havugwa igitigiri c'abana bo mwibarabara gitera congerekana bagakora n'amabi atandukanye, imvo ituma abo bana basubira kwibonekeza ku bwinshi ni muri ano makuru mukanya nido. Ndasubiye kubaramutsa n'abakuru tere mu gisata cy'umutekano hamwe n'imigenderanire kuri uyu wa gatandatu niho haba inama idasanzwe igira 200 ihuza abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Iyo nama ikaba yabereye ku kirimba citiriwe umwami Ntare Rushatsi aho barabiye hamwe ibijanye n'umutekano muke urangwa mu gihugu ca Republika y'Intwaro Rusangi ya Kongo. Abakuru b'ibihugu bitavye iyo nama idasanzwe ni Samia Suluhu Hassan umukuru w'igihugu ca Tanzania, Paul Kagame umukuru w'igihugu c'u Rwanda, William Ruto wa Kenya, Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda, Felix Antoine Tshisekedi Chilombo wa Republika y'Intwaro Rusangi ya Kongo. Umukuru w'igihugu ca Sudani y'Epfo Salva Kiir akaba yaserukiwe n'intumwa idasanzwe kuko ariko arakira umwungere wa Eklezia Gatolika Papa Francisco, tutibagiye umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba ari nawe arongoye muri kino gihe umuryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko. Iyo nama ikaba yabaye mu mwiherero ku kirimba c'umukuru w'igihugu Ntare Rushatsi. Twandaniza n'amakuru muri politike. Umukuru w'umugambwe RDB aragiriza umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo ko ari we aho impigi ugwaruka rw'imbonera kure kugira rubandanye ruhohotera abanyagihugu. Yeremiya Minani akaba abishikirije inyuma yaho hirya no hino mu gihugu imbonera kure zasubiye gukizura no mu bikorwa hamwe n'ingendo yo guhohotera abanyagihugu. Yeremiya Minani rero akavuga ko igihe cyose umugambwe CNDD-FDD uzoba wiyitiranya n'igihugu bitazokwigera bikunda ko wubaha umunyagihugu n'ivyiwe. Umvirize Yeremiya Minani arongoye umugambwe RDB. Inyifato y'urugwaruka ruri mu mugwi w'inkorabara mbonera kure ije ikurikira imvugo iherutse gukoreshwa n'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo aho yavuze yuko umugambwe CNDD-FDD ari Burundi ko ari cyo gihugu. Ibi rero cyakurikiye twabonye nuko urwaruka rwo mu CNDD-FDD rwahavuye rukaza urwongereza akariro mu mabigwa rurasanzwe rukora cyane cyane yo gutoteza abatavuga rumwe na leta mu kuburagiza imiyindi migambwe ruyibuza gukora mu kubuza abantu kwishira no kwizana rubakwegera mu bikorwa izo mbonera kure ziba zateguye. Biboneka rero yuko iyi nyifato y'izi mbonera kure ikomoka ku imvugo y'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD kuko zisa n'izategereye yuko ziri hejuru y'amategeko, ko ziri kurunganwe rumwe n'abajejwe umutekano. Mbere urabona ko rimwe na rimwe zikora zikarenza ku buryo umuntu arava yibaza yuko ziyumvira ko ziri no hejuru y'inzego z'umutekano. Rero nta muntu ku by'ukuri yo kwibaza yuko ari ibintu byaje uko nyene birafise inkomoko. Iyi mvugo yo guturira, iyi mvugo yo gusahiriza ikibi, iyi mvugo yo gusahiriza ku ntwaro y'agahotoro ikoreshwa na Reveriyano Ndikuriyo niwe umurongozi wo hejuru w'imbonera kure ko nashwa mu CNDD-FDD niyo ituma izi mbonera kure aho kwitwara nk'abarundi bandi ngo zimenye ko zifite amategeko agenga igihugu zigomba kubaha
zimenye ko ata burenganzira zifise bwo kuburagiza abantu kubategeka ngo baja mu bikorwa runaka, zimenye yuko zitari kurunganwe rumwe canke ngo zibe hejuru y'inzego z'umutekano. Ku by'ukuri nta muntu rero yokwibaza yuko ari ibintu bije uko nyene, birafise inkomoko. Iyi nkomoko ikomoka mw'imvugo y'abashwara mu Sendefite, ariko kandi iyi nyifato isigurwa kandi nuko amabi izi mbonerakure zikora atigera hano. Mu gisata c'agateka kazi na muntu nari nabiciye ku masonga, wahoze ari umukuru w'igihugu c'u Burundi Domitiano Ndayizeye aremeza ko abanyororo bari mu mabohero atandukanye bari mu makuba akomeye ajanye n'uburaro. Ivyo akavuga ko biterwa n'ubwinshi bwabo. Domitiano Ndayizeye yabivugiye mu kiganiro Ijambo ni Rwawe ca Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu cabaye kuri uyu wa gatano. Perezida Ndayizeye amenyesha ko izo ngorane zose ziri mu mabohero ari inkurikizi z'intwaro itubahiriza amategeko. Umvirize. Ko niko bimeze, abantu barabura aho bajyamba, abantu bararyama bagigerekeranye, abantu barakuranwa kuryama, niko bimeze. Birateye agahinda nta uwo bideha, ariko ukubona ibintu bimeze gutyo burya biterwa no kugena igihugu giteguwe, biterwa n'ubutunzi bw'igihugu, biterwa n'amategeko uko ameze, biterwa n'ingene ashirwa mu ngiro. Icyo nzi gusa nuko muri rusange abarenganywa bo barahari, ariko hariho n'abafatwa by'ukuri bakoze amakosa. Nta gihugu kuri iyi si kitagira amabohero. Ubudasa gusa nuko hari ukuntu abantu bafatwa muri rusange bikunda gutegwa n'imico isanzwe iri mu gihugu, bigategwa kandi n'uburyo igihugu gifise. Jewe ndabifata gutyo muri rusange, kuko uravye nko kubahiriza agateka kazi na muntu uko mu bihugu bimwe bimwe nk'iby'Uburaya babifata, twebwe ntitubifata kimwe. Umutima wacu ukuntu umeze ku byerekeye agateka kazi na muntu, abantu ntibabifata kimwe. Iyo umuntu ahohotewe ubuzima bwiwe bugatosekara, hari igihe abantu bagera igihe bakabibona yuko ari ibintu bisanzwe, kandi ari agateka kazi na muntu kahohotewe, ari ubuzima bwa zina muntu bwahohotewe. Ariko ugasanga nko mu bihugu bisanzwe biri mu ntambara cyangwa byavuye mu ntambara, umuntu apfuye ni nk'akanyegeri. Ariko rero biza bihinduka buhoro 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 buhoro. Twizigire rero yuko n'ubu ngaha mu Burundi bizoza birongerekana ukuntu twokubahiriza agateka kazi na muntu, n'uburyo leta iditaho bikagenda bihinduka ku neza y'abarundi bose. Mu gihe hakira abantu bapfunzwe kandi barahejeje umunyororo bari bakatiwe, uwo yahoze ari kizigenza w'urwego rw'ubutungane Domitiano Ndayizeye asaba umukuru w'igihugu ahari muri kino gihe kubogoza abantu bose batariko barakora neza muri urwo rwego rw'ubutungane. Dusubire tumwumvirize. Dushime bwa mbere na mbere yuko umukuru w'igihugu agira igihe afata iyo ngingo, uko ubusanzwe umukuru w'igihugu yafashe bene iyo ngingo ntayifata wenyine, afise inzego ateranya hama bakamutunganiriza inyandiko mvugo yo kugena barekura. Ubusanzwe rero inzego zose ziri munsi ziba zifise itegeko ryo kubishira mu ngiro. Iyo amaze kubishira ku gikumu rero nabo byankira sinzi hariho pe, kuko hariho abari kugwa birazwa, ariko ubu turiko turumva nuko hariho abatari kugwa. Ngira ngo haba hariho ayandi madosiye aba yavutse, ariko hariho igihe bigorana, cyane cyane nk'igihe abafunze aribo barikura. Nicyo cyatumye na jewe mfata icyumviro cy'uko urwego rurekura rwoba atari rumwe n'urupfunga. Ariko umukuru w'igihugu nta kimuzitira na gitoya cyo gukura abo yasize mu bibanza batubahiriza ingingo yafashe. Nta na kimwe. Mugane w'umwami ati wasinye ni wasinyura. Umukuru w'igihugu we yasinye ni wamusinyurira iyo adakurikiza ingingo yafashe. Ibyo rero umuntu yobibarekera, ariko akamubaza gusa ati buki none uwufata ingingo akagira uwuyanga. Jewe ndomugisha kweri, kuko umukuru w'igihugu n'umukuru w'igihugu agomba kubahwa mu ngingo afata. Nukuri kandi ngira ngo nawe yama yabivuze, ariko arakubitira urugohe abo bakorana. Twizere kandi dusabe dushimitse yuko abantu barekuwe borekurwa, ab'ingingo zafashwe ko barekurwa borekurwa.
jewe antuka ndi mu basaba nshimitse yuko gufungwa iba inexception ntabwo igomba kuba ingendo, igomba kuba ingingo ifatwa atari mu bihe bisanzwe. Nicyo gituma mvuga nshimitse ko umukuru w'igihugu yofata iyo ngendo yuko abatamukorera neza bakura ubwo rwego rw'ubutungane kimwe n'urwego rugezwe kubungabunga amahoro n'umutekano. Ni inzego zikomeye cyane mu ntwaro y'igihugu. Ahantu hatari ubutungane bumeze neza burya abanyagihugu ntibatekana. Ahantu hari urwego rugezwe kubungabunga amahoro n'umutekano rumeze nabi, abanyagihugu bamana umutima mu ntoke. Mu makuru yacu yo kuri uyu w'Imana naho muzokurikirana intererano y'uwahoze ari umushikiranganji yahoze ajejwe agateka ka zina muntu Eugene Nindorera kugira agateka k'abanyororo kubahirizwe. Tukiri mu bijanye n'agateka ka zina muntu nyene, urongoye iperereza muri komine ya Murwi intara ya Cibitoke aragirizwa guhohotera be no kunyaga abanyagihugu cane cane ababa bashoye ivyabo ku isoko ryo muri zone ya Buhayira muri iyo komine nyene ya Murwi. Abanyagihugu bavuga ko ahungabanya ibikorwa vyabo mu kubaka ibidandazwa akabibasubiza ari uko bamuhaye amafaranga. Mari Anje irakoze mwidonido. Uwo mukozi w'iperereza bivugwa ko ahohotera abanyagihugu azwi ku itazirano rya Bulo, avuka muri zone Buhayira muri komine Mugwi iri mu ntara ya Cibitoke, akaba arongoye iperereza mu makomine ya Mugwi na Buganda. Amakuru ava muri ako karere avuga ko uwo mukozi w'iperereza ku misi yose ya gatanu aba ari ku isoko ya zone Buhayira gutoza amafaranga y'igiturire ari hagati y'ibihumbi 30 n'ibihumbi 50 ababa bashoye canke baje kugura ibitungwa y'abinka, impene, ingurube n'ibindi kugira babandanye badandaza canke kugura ibitungwa muri iryo soko. Nkuko ayo makuru nyene abandanya bimenyesha ngo abo badandaza aranabahohotera. Ijisho rya RPA aho muri zone Buhayira rimenyesha kandi ko abandi babangamiwe cane n'uwo mukozi w'iperereza Bulo ari abafise ububare muri iyo zone, aho bivugwa ko nabone abatoza amafaranga y'igiturire kugira babandanye kudandaza. Amakuru ava mu ntara ya Cibitoke amenyesha ko uretse aho muri ayo makomine asanzwe atwara, uwo mukozi w'iperereza arajabuka n'imbibe akaja mu yandi masoko ari mu yandi makomine nka Mugina na Bukinanyana, ajanywe no gutoza amafaranga ku badandaza bahakorera. N'ibitungwa vy'abanyagihugu ngo ntabigera umutwe. Ayo makuru avuga ko ibitungwa asahuye mu banyagihugu acaja kuvyororera muhiriwe. Abanyagihugu bo muri ako gace basaba ko abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano bo kurikiranira hafi inyifato y'uwo mukozi w'iperereza ababangamiye, agateka kabo kakubahirizwa, ako gatotezo kabagirirwa kagahagarara. Uruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka Melkiade Nzokizwa nayo musitanteri wa komine Mugwi kugira agira ico avuga kuri iyo myidogo y'abarongoye. Mari Anje irakoze. Umuyobozi wa lycée communale ya Matara muri komine Nyabiraba intara ya Bujumbura yategerezwa guhagarikwa agashigwa imbere y'ubutungane akishura kuvyo yakoze. Ivyo bivugwa na Erari Nibizi arongoye urunani rw'abaharanira agateka ka zina muntu mu Burundi CBDDH mu mfunyapfunyo y'igifaransa. Abivuze inyuma yaho abegereye umwigeme yahora yiga kuri iryo shure batabarije ko ashaka kugandagurwa inyuma yo guterwa inda n'uyo muyobozi. Erari Nibizi akabahamagarira umushikiranganje ajejwe indero hamwe n'amashirahamwe atandukanye guhaguruka maze bagira ico bakoze kugira ngo iyo ngeso ya bamwe mu barezi iranduranwe n'imizi. Erari Nibizi: ingeso y'abayobozi b'amashure canke abitwa abarezi yo gushorashuza abana hanyuma bigahava bikanashika bagatwara inda batifuza yabaye akamenyero mu mashure, yabaye akamenyero mu gihugu kubera ukudahana abantu bagoba izo bajejwe kuragira. Twebwe tuvuga tuti nimba abanyeshure mu Burundi cyane cyane abigeme baheba amashure, nimba baje no mu ngeso mbi nuko bashurashuzwa bakiri bato, bagashurashuzwa n'abarezi nabo mu ntwaro n'abo banyepolitike hanyuma bakabura uwo bitura. Turasabye rero icambere na mbere yuko umuyobozi w'iryo shure Emmanuel Ntabumvukiye yofatwa akabazwa agahanwa. Muri uwo mwanya uwo mwigeme agaheza agashirwa mu kibanza ashobora gukingirwa kubungabungwa hamwe n'ikibondo ciwe. Tugasaba yuko umushikiranganje w'indero kuko ni wajejwe ivyo bibazo byose nivyumvikana ingene abazi yuko abayobozi bakora amakosa nkayo akavyihanganira. Nk'ubu yarumvise ivyabaye hirya no hino muri Kayanza muri Ngozi,
ariko arumva ibiriko biraba mu ntara ya Bujumbura kuri lise ya komine ya Matara turamusabye haseruke umuyobozi w'indero muri komine mu bisanzwe niyo yategerezwa kumuserukira ariko urabona ko nawe yaba yukingira ikibaba umuyobozi w'ishuri umushikiranganje w'indero ko ariko aratembera mu mashuri ashireho itegeko ntabanduka maze bahimirize umuvyeyi umunyeshure umurezi abona umurezi nk'uyu ariko arakora ibintu nk'ivyo yumva ko umuyobozi ariko arahohotera abashurashuza abana bamutaramure bamukure mu ruhongore babagoze mu mabanga aho bose bakingira ikibaba abo bayobozi nukuri turabyiyamirije turahamagaye abavyeyi bagira urunani turahamagaye amashirahamwe y'abigisha amashirahamwe y'abakenyezi bahagararira uwo mwana bamushigikire mu buryo bwose bongere bamuronderere ubufasha kuvyerekeye umutekano wiwe uwo yari Erari Nibizi arongoye urunani CBDDH mu kanya twandaniza no makuru mu bijanye n'imibano Igitigiri c'abana bo mwibarabara gitera congerekana mu gisagara ca Gitega mu ntara ya Gitega n'amabi bakora atera yongerekana aha tukavuga nko kwiba mu ntwaro n'igipolisi bakaba baragabanuye umurindi wo kubatuza naho biruko bamwe muri abo bana barifuza kwiga imyuga imwe ni inkuru ya Eroge Divin Remesha mu bihe vyo hagati na hagati mu mwaka uheze mu gisagara ca Gitega harugwa abana bo mwibarabara baba 60 bafise imyaka iri hagati ya 10 na 18 muri kino gihe abo bana baba 100 nkuko bivugwa n'amasoko ya RPA ahi Gitega abo bana basigura ko ubu baza ku bwinshi mu gisagara kubera inzara iri mu ngo nyinshi yatewe n'imvura yatasuye itevye ahigwiriye naho ikagwa ari nyinshi yonona imirima ikindi bavuga nuko ubu abapolisi canke abajeje intwaro batakibatuza nkuko vyahoze aho mbere bari baranatahanywe no mu miryango iwabo mu nyuma bakagaruka mu gisagara nka bose mbere baza bazananye n'abandi bagenzi babo kugwira mu gisagara ca Gitega kwabo bana biragaritse umutima bakibamwo ngo kuko bakora ubusuma ijoro rigeze ubaciye iruhande ari umwe bakamukengera bamutwara telefone amahera n'ibindi bintu abafise nayo umwigema baciye iruhande mwijoro bayiga kumukorera ivyamfurambi nkuko bibandanya bivugwa n'amasoko yacu ikindi gihagaritse umutima aba mu gisagara ca Gitega nuko abo bana bo mwibarabara bafata ibiyovya bwenge nk'urumogi n'inzoga zikaze bakiri bato ku buryo babona ko nibakura bashobora kuvamwo inkonzi z'ikibi zikomeye kurusha uko biri muri kino gihe ari nako basaba abajeje intwaro gusubizaho imigambi yo kubakura mwibarabara bamwe muri abo bana bavuga ko bifuza kwiga imyuga imwe bakunda aha bavuga nko gukora imiduga n'amapikipiki kuba abadereva b'imiduga canke amapikipiki gukora amaradiyo n'amatelefone gushona kubaza n'iyindi myuga arakoze Eroge Divin Remesha tuve Gitega tuje hafi yaho mu ntara ya Rutana aho ibohero rikuru ry'iyo ntara ryiziziwe n'urudandazwa rw'inzoga zitemewe n'amategeko zikorerwa muri iryo bohero nyene hakoreshejwe isukari abanyagihugu bahegereye bakavuga ko zaba izo nzoga haba n'iyo sukari zikorwamwo byinjira ku mugaragaro abanyagihugu rero bakabona ko izo nzoga zishobora kubangamira amagara y'abanyororo abahingura imitobe mu Burundi na cane cane inzoga z'ibitoke n'izindi zirimwo tangawizi ntibubahiriza ibijanye n'isuku n'ubundi buziranenge ivyo bishikirizwa na Severino Sindayikengera aramutswa ikigo BBN gishinzwe ibijanye n'ubuziranenge aho amenyesha ko amahinguriro menshi y'ivyo binyobwa iruhande yo gukoresha umwambiro urenze akenshi bitwararika amafaranga kurusha amagara y'abantu agasaba abajejwe intwaro kubafasha gukurikirana iyo ngorane kuko benshi muri bo bafise impapuro zitemewe n'amategeko dutege yompi Severino Sindayikengera aramutswa ikigo BBN icya kabiri twagomba kuvuga ni uru rusansuma tumaze mu misi rw'abantu bahingura cyane cyane imitobe y'ibitoke n'inzoga canke imitobe ikozwe harimo tangawizi twaciye tugira rusansuma kuri byose mugaba ikibazo cyagumye ngaho twasanze muri rusangi aho iwacu i Burundi abahingura ntibabikora neza abahingura nta bikoresho benshi bafise abahingura benshi ntibubaha isuku ariyo moteri yo kuronka ikintu fise ubuziranenge bukwiye de bonne pratique d'hygiène n'ingene bikorwa de bonne pratique de fabrication twarakwiragiye igihugu cyose mugaba amahinguriro
twebwe tuzi muri BBN ka kigo cy'igihugu kijijwe ubuziranenge nivyo twakorera turagenda turiko turabona yuko abo bantu agatima ko gukunda amafaranga busumvye amagara y'abantu karacyari muri beshi ubarasubiyemo amazu arasanga ni nyuma oya sivyo dushaka ibikoresho bikwiye dushaka procédé technologique iri approprié kugira ngo ibintu umuntu akoze biba ari vyiza aha turahafitiye ikibazo sinirirwa ndasubiramwo ibibazo iki kigo gifise twarabivuze kenshi kandi tugira n'Imana n'abakuru baravyumvise turindiriye yuko bija mu ngiro kugira dukore tugononokewe kuko gushika nuno munsi dusa n'ababoshwa amaboko hano babwira nk'ikibazo c'abakozi dufite abakozi bake cyane nka certification n'abakozi batarenga 4-5 none nk'abo bokorera mu gihugu cyose bigakunda gute inzoga z'ibitoke twasanze muri rusangi abazikora ugiyeyo kenshi twasanze bakoresha ivyo bita congereza spirit alcool 96% bagaca bashiramo n'ayandi mastabiliza n'ibiki na fermentation ntibayigire neza kuko mu gufermenta wasanga benshi bakorera mu ngunguru bakase bagafundikira n'isashe buguruye ntibazi combien de fois iyo fermentation ica yononeka nico kimwe n'abakora ibintu birimo jenjen tangawizi abo bantu twabibonye kuva kera nico gituma abandi twaragiye turakontorora hose aho dushobora byaravuzwe ni ku maradiyo yasohotse gushika ku mutumba amaliste yerekana abantu barekuwe gushyira ibintu ku isoko ntidushima cyane yuko iyo ngingo yagiye mu ngiro kuko ku isoko haracyari abantu benshi atana hamwe banditse abantu benshi usanga bafite marke ya BBN batigeze baza ngaho none ivyo tuzobetorera umuti gute twebwe turiko turasaba abakuru baduha abakozi benshi tugire surveillance du marché uzoraba gahiye uwo niwo muti tubona ivyo Severino Ndayikengera yabishikirije mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru aho yagarutse ku byavuye mu isekeza ico kigo caheruka kugira mu gihugu uyu ni wa mwanya wahariwe ikiganiro ku isoko uyu munsi kiza guhagarara ku munsi mukuru w'ubumwe bw'abarundi uhimbazwa ku igenekerezo rya 5 Ruhuma uko umwaka utashe ku isoko mu bishikirizwa na Petero Gahungu. Ku isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Kuwa 5 Ruhuhuma uko umwaka utashe abarundi barahimbaza umunsi mukuru w'ubumwe bw'abarundi ukomoka ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi yatewe ko igikumu akongera kemerezwa n'abarundi mu mwaka w'1991. Inyuma y'imyaka 32 ayo masezerano y'ubumwe bw'abarundi yoba yarashoboye gutuma abarundi barengera amacakubiri bakubaka Burundi bwubahiriza kiremwa muntu wese. Inyishu ni muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri wa gatandatu igenekerezo rya 4 Ruhuhuma umwaka w'2023 mukagishikirizwa na jewe Pierre Gahungu kaze. Biciye mu nzira y'amatora abarundi baremeje amasezerano yubahiriza ubumwe bw'abarundi mu mwaka w'1991. Ayo masezerano akaba yari yashizweho n'umukuru w'igihugu w'ico gihe umuhisi Pierre Buyoya inyuma y'ubwicanyi bwo mu mwaka w'1988 mu makomine ya Ntega na Marangara mu ntara za Kirundo na Ngozi mu buraruko bw'u Burundi aho kubwishira hamwe mpuzamakungu ONU abahasize ubuzima baharurwa ku bihumbi birenga 30. Ibiri muri ayo masezerano none byo bari biki mugenzi wacu Emile Nibasumba wo muri Radio RPA arabitwiganira. Turemeza ko ubumwe bw'abarundi bwamyeho kandi buzokwamaho. Iryo ni ryungane ry'umutwe ry'ingingo ya mbere y'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yemejwe n'umukuru w'igihugu ku wa 9 Ruhuhuma mu 1991 inyuma y'ugutogwa n'abarundi ku wa 5 Ruhuhuma muri uwo mwaka nyene w'1991. Muri iyo ngingo haravugwamwo ko Burundi cyamye ari igihugu cifashe kiramutswe intahe n'abagabo gisangiwe n'abarundi bose b'ubwoko bwose b'imiryango yose. Ibindi vyanditse muri iyo ngingo
nuko abarundi bamye basangiye imico n'imigenzo, abarundi bamye babana bafashanya bashingiranira, abarundi barafatanye mu nda mu kwiganzura bakava amahanga baronkera hamwe intahe y'ukwikukira. Muri iyo ngingo nyene haravugwa kandi ko ubumwe bw'abarundi ari nkinzo nkuru yamye ikingira Uburundi mu makuba yose bwaciyemwo. Mu gihe cyose ubumwe bw'abarundi bwatosekazwa n'inyifato y'abarundi bafise agatimatare ko kwihora, ko kugera ingere ku yindi no kujaniranya mu cyaha abasangiye ubwoko canke impinga. Ubumwe bw'abarundi ngo nibwo bwatumye Uburundi busimba imanga. Muri ako gace baravuga kandi ko ubumwe bw'abarundi bwamyeho kandi buzokwamaho kuko atari ubwomekerano. Ingingo ya kabiri y'ayo masezerano ivuga iti turavavanuye n'inyifato y'amacakubiri iyaturutse hose, dusezeranye kugwanya no gutuza ubwicanyi kandi turahakanye guhonya abandi no kugera ingere ku yindi. Turemeranije kudakingira ikibaba abo bose bitwaza amacakubiri afatiye ku moko, ku ntara, ku miryango n'ibindi. Turahakanye kujaniranya, dupfunditse kurandurana n'imizi ivyiyumviro vyo gushigikira intwaro zishingiye ku macakubiri. Muri ako gace handitse kandi hati Uburundi si ihuriro ry'amoko atagira isano, sakagwi k'imitumba ihereranye gusa, ni igihugu c'abantu basangiye ugupfa no gukira, bazeye uburaro n'uburamuko ku muvyeyi umwe aribwo Burundi. Ingingo ya gatatu y'ayo masezerano y'ubumwe bw'abarundi ivuga iti twiyemeje kutabanduka mu migenzo ijanye n'ubumwe. Muri iyo ngingo handitse hati dusezeranye kwama twubaha kandi twubahiriza ubuzima bwa zina muntu, turiyemeje kurekuriranira no kwizerana, dusezeranye kwama dushira imbere akaranga k'umurundi, dusezeranye guharanira ubutungane mu gihugu. Ingingo ya kane ari nayo ya nyuma ivuga ibijanye no gusezerana gutunganya ivy'igihugu mu nzira y'ubumwe. Ku banyepolitike batavuga rumwe na leta, ikibazo c'ubumwe bw'abarundi kiracahari n'uno munsi. Frederic Bamvuginyumvira arongoye urunani Sefo Harusha asaba leta guhagarika inyifato n'ibikorwa bishira imbere gukumirana hafatiwe kuri politiki y'igihugu canke ku bwoko. Uravye ingene bakoresha ivy'amoko kare vyari vy'abatutsi, uyu munsi abahutu bavuga bati abahutu nitwe tutwara, nitwe turi imbere. Mugabo ugasanga abo bahutu ni gukoreshwa kuko abatinangaye mu gihugu nabo bahutu nyene. Mugabo waraba umututsi yo muronsa akaryo gukubitira ku buhomba. Usanga rero ivy'amoko biriho biragenderwako, mugabo naho bagerageza kubihisha, naho bagerageza kubinyegeza mu majambo, ariko mu ngiro biragenderwako. Naco gituma rero ejo munsi mukuru w'ejo umwe bw'abarundi ari umunsi mukuru ku bwanje uhambaye, kuko yabwirizwa kuba ari umwanya wo gutanga politike y'ingene tuva muri politike y'amajambo y'ubumwe bw'amajambo tukaja mu bumwe bw'ibikorwa. Ubumwe bw'ibikorwa nuko twoshira abarundi hamwe mu bigwati, bakaboneka, bakaganira, bakabana, bakamenya ivyo nakarayemwo, bakagenderanira, bakakorana imyuga, bagakorana ibikorwa, bagasangira inyungu. Vy'ukuri tukaja muri vya bindi bavuga bati mbega bapfaniki burya barutwa na bamarira niki. Aho rero niho buhoro buhoro abahutu bazoshima abatutsi, abatutsi bagashima abahutu, abanyabo abahutu b'abantu, abahutu b'abantu, abatutsi b'abantu, atari abatutsi b'ibikoko canke abahutu b'ibikoko, kuko abo bose bariho. Hanyuma abantu ro bamaze kubona ingene bashobora kugira akamaro abandi, abo bakaja hamwe bakubaka ico gihugu, maze rero izo njyane z'amoko zigahera. Aho rero novuga nti urwaruka riko ruranyumva niho gofatira kugira ngo ejo gubake igihugu cago kizira amacakubiri, yaba y'intara, yaba y'amoko, yaba ayo kuba baragwanye hamwe, yaba ay'amadini, yaba y'ibiki, byose bigahera, bakaraba ikintu gikuru, mbega dusangiye igihugu kimwe. Umunyagihugu, umurundi canke umunyamahanga yatwatse indaro yotwagwa gute? Twebwe natwe turi abanyagihugu, ubu dutwara twomusaba iki kugira ngo twame twumvikana? Akaba ari uwo mwihwezo wa Frederic Bamvuginyumvira arongoye urunani Sefo Harusha uciye usozera ikiganiro ku isoko c'uno munsi. Muriyumviye ko abarundi bose basabwa kugira uruhara mwibahirizwa ry'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi. Ku isoko mwariko mugishikirizwa na jewe Pierre Gahungu, ndabanyisango ku munsi wa gatandatu za naho ubutaha. Cari ikiganiro ku isoko.
ni hano rero ku kiganiro kw'isoko ca mugenzi wacu Petero Gahungu duciye tugarukiriza amakuru yo kuri uno wa kane Ruhuma umwaka wa 2023. Nshimire mwebwe mwafashe akanya ko kubana natwe, abamenyesha amakuru batororokanije ano makuru hamwe n'abahinga b'ivyuma batumye amajwi abashikira tankomanzi nabo nyene ndabakengurukiye. Emmanuel Ninge ko nari kuri mikro nkaba ndabasezeye ndabifuriza ibihe byiza ahiwanyu.